Reka hasubire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, chaîne bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigiso kandi biba byakurura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka hasubire ndabaha ikaze mukuru yacu ya mwirijoro, hakaba hari amakuru cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata ca politiki y'u Burundi turaza kurabira hamwe iri kubera havugwa mwirijoro, aho wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse yafatikanyije n'uramutse umugambwe CNDD-FDD Nkeniteka Reverien Ndekuriyo mwirijoro basohoye itangazo bamenyesha ko bamaze gushinga leta shasha, akaba bavuga ko rero Perezida Ndayishimiye kuri ubu atakiri Perezida yamaze gutembagazwa, bakavuga ko rero kuri ubu Gervais Ndirakobuca ariwe azoca abikicegera c'umukuru w'igihugu ariwe Reverien Ndikuriyo, naho Perezida Ndayishimiye we ngo akazoca afatwa ingingo uko azoca apfungwa bivanye n'ibyo ngo yakoreye abanyagihugu. Turaza no kunyarukira mu yandi makuru kandi mukimenyesha makuru ca Ejo Heza catunganije inkuru ifise umutwe ugira uti urusobe rw'iminyura gihugu. Uyu rero akaba umukenyuro ukunze gukoreshwa ngo n'ibihangange kw'isi muri politike y'ubwenge buhanitse bene agatwe gato ngo bataha bazunguriwe. Umukuru w'igihugu Uburusiya Vladimir Putin yashikiriye ubutegetsi muri mwaka wa 2000 nyuma y'itangwa ry'imihoho rya Boris Eltsine. Putin akaba kandi yari asanzwe hari umushikiranganje kwa mbere muri uwo mwaka, kandi haciye haba amatora Putin arayatsinda. Amaze ibiringo bibiri kuva muri 2000 gushika 2008 Putin yaciye arekura ubutegetsi haca hatwara Dmitry Medvedev. Putin asubira kuba umushikiranganje wa mbere. Medvedev amaze ikiringo ciwe c'imyaka 4 mu mwaka wa 2008 gushikana 12 Putin yaciye asubira kwitoza agaruka kuba umukuru w'igihugu gushika uwo munsi. Iryo korosi uhengama gushika ugarutse aho uvuye woba ari umukenyuro wakoreshejwe naho kwa hakurya mu gihugu ca Congo. Umukuru w'igihugu Joseph Kabila Kabange yashikiriye ubutegetsi amasaha make nyuma y'igandagurwa rya se wiwe Laurent Désiré Kabila bikozwe no wamucungira ubuzima. Havuzwe byinshi, abarabira ibintu hafi bavuze ko barabutswemwo ukuboko kwa Joseph n'urupfu mu rupfu rwa se, naho atavyemezo vyabonetse. Ukurekura ubutegetsi kwa Joseph Kabila Kabange byaragoranye cane, hajamwo n'akaruru ka bamwe mu makungu bamwagiriza ko yashaka kwiyongera ibindi biringo bivuye ku kunguruza isango y'amatora ya 2018. Hari kandi amakuru avuga ko habaye amasezerano y'ibanga hagati ya Joseph Kabila Kabange na Felix Tshisekedi Tshilombo kumuha ubutegetsi biciye ku mugwi wari ujejwe amatora Seni utangaza ko ariwe yatsinze, mu gihe kandi aba yahagarariye amatora bava muri Eklezia Katolike n'abavuye mu makungu bavuga ko warose amajwi menshi yari Martin Fayulu. Fayulu yoba kandi yimwe ico kibanza kubera hari hamaze kumenyekana amakuru ko hari ibihugu vya Buraya vyamaze kugiranira nawe amasezerano yo kuzohabwa ibirombe vy'imbwamo ubutare abanje kuvyaka ibindi bihugu bikomeye harimwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Induru zaravuze ko Fayulu yibwe, ariko kandi vyahavuye biherera mu majambo kuko Tshisekedi yaciye arahirira ayo mabanga. Ayo masezerano y'ibanga avugwa yoba kandi yari ajanye n'ukuntu Tshisekedi yotwara maze Kabila akazogaruka gushasha kumwe vyabaye mu Burusiya. Ukuzimangana kwa Joseph Kabila Kabange akamara igihe atavuga wari umukenyuro wo kubanza kwibagirwa.
mu nyuma hagaca hatangura kandi isekeza ry'abanyagihugu batangura kuvuga ko bipfuza ko Joseph Kabila agaruka ku butegetsi kugira ngo atorere inyishu ibibazo by'umutekano mu buseruko bwa Kongo vyaboneka ko byananiye Tshisekedi. Muri ayo masezerano y'ibanga haravugwamo kandi ko hari umuhari uzotera mu buseruko bwa Kongo, maze ikaba ariyo mpamvu Tshisekedi yari guca atanga imihoho avuga ko yananiwe. Agaca kandi aho ubutegetsi Joseph Kabila nawe yakitwa ko yagiraniye amasezerano n'uwo muhari, gutyo amahoro akaboneka kugaruka mu buseruko bwa Kongo. Joseph Kabila Kabange agaca atwara ikiringo c'ifata kibanza cotegura amatora ubwiwe yaciye atsinda. Hari amakuru kandi avuga ko bamwe mu banyamahanga n'abo mu bihugu vya Afrika bahanuye Tshisekedi ko yo kwisokora muri ayo masezerano, nyabona nawe agakoresha ubwo butware mu kwiyubakira izina bwite makungu atarinze kugendera ku ukwaha kwa Kabila. Igihe abanyagihugu batangura gusemerera babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi no mu magambwe wa Joseph Kabila Kabange ko bipfuza ko agaruka, yaciye aseruka atangura gushikiriza ijambo abicishije ku mbuga ngurukana bumenyi, avuga ko ababajwe cyane n'ivyo abanyagihugu bo mu buseruko bwa Kongo bariko baracamwo, ariko ikibazo cabo kizotorerwa inyishu. Ubwo nyene ubutegetsi bwa Tshisekedi bwaciye butangura kugurura ibirego kuri Joseph Kabila bumwagiriza ivyaha bikomeye nko kumuzibira kugira ngo ntazohonyore muri Kongo. Joseph Kabila Kabange yahavuye ahonyora muri Kongo aciye mu buseruko bw'ico gihugu mu bibanza vyagenzurwa n'umuhari AFC M23, yongera kandi araboneka atembera mu mabarabara yaho aramukanya n'abanyagihugu baho. Ayandi makuru adushikira avuga ko Joseph Kabila afise abayoboke n'injojo mu nzego zose z'igihugu, naho Tshisekedi akibujijwe n'abayoboke akikujwe n'abayoboke ba Kabila n'abayoboka Joseph Kabila. Gutyo rero bivugwa ko umuhari AFC M23 ufashwa cyane n'ibihangange mu nzego zo kwivuna abansi hamwe ndetse n'izigihugu mu kuha cyane amakuru yose ajanye n'igisirikare. Mu gufasha AFC M23 bivuga ko ibihangange mu nzego z'umutekano bategeka abarongoye abari ku rubuga gukinjura aho uwo muhari ugeze hose, bikitwa ko batsinzwe. Biranavuga ko kandi abari ku rubuga rw'intambara bigaburamwo imigwi, abayoboka Tshisekedi bakaja ukwabo, abayoboka Kabila Kabange ukwabo, ariko bigakorwa n'ibanga, maze AFC M23 igahabwa amakuru aho abayoboke ba Tshisekedi bari, akaba ariho itera kandi ikabagwa ko igiturumbuka kuko iba ifise amakuru yose abega. Abatewe basavye ubufasha bakabwirwa ko abaza gutabara babuze aho baca kubera ngo babatangiriye. Nk'uko amakuru ava aho muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo abivuga, uwo mukenyuro niwo Laurent Desire Kabila yakoresheje mu gufata igihugu kinini ca Kongo mu kiringo ca baba amezi 6 gusa. Ibihangange mu nzego z'umutekano byari bimaze gutegura abarongoye amakambi ya gisirikare, aho umuhari wa Laurent Desire Kabila washika bashusha nk'abagwana bagaca bishikana nk'ababatsinzwe. Uwishikanye agaca amenyesha utarashikirwa ko ibara ryaguye, abagwanyi bamufashe kandi bafise inguvu zikomeye, ariko kandi wishikanye ataco bakugira. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bumaze kumenya ayo makuru bwaciye butangura guta muri yombi abategetsi batandukanye bo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi bivuga ko bayoboka Kabila bakabagiriza guhemukira igihugu.
Tubibutse ko Joseph Kabila Kabange hari inshuti idasanzwe y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda na Tanzania, Ubuganda ndetse n'u Burundi. Mwibanga ntangere biravugwa ko mu bihugu vya Afrika byongoreye Tshisekedi ko atorekura ubutegetsi harimwo igihugu c'Ubuganda bivanye nuko ngo habaye ugucanamwo n'indongozi z'igihugu c'u Rwanda bapfuye ibibanza ku meza y'iteka y'isi. Abategetsi b'Ubuganda bagirije igihugu kibanyi c'u Rwanda ko ngo boba barateye intambwe mu vy'ubuhahiro Ubuganda butagishijwe inama kandi ngo aribwo bwari umuhetsi w'u Rwanda. Iyo ntambwe ikomeye kandi abategetsi b'u Rwanda bateye boba bayikesha ubukerebutsi n'ubutwari berekanye mu kubungabunga neza utwuzango tuva muri Kongo tugenewe ibihangange bitwara isi. Mu gushaka guhana abategetsi b'u Rwanda, abategetsi ba Uganda basabye Tshisekedi ko yokwaduka agasarana igihugu c'u Rwanda ko itegerezwa gukura ingabo zaco ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, nubwo yari ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanije guhakana yivuye inyuma ikavuga ko abasirikare ifise muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ayo makuru Tshisekedi yahawe na bamwe mu bategetsi b'u Buganda bamaze gukura ababo mu muhari basigaye witirirwa u Rwanda gusa kandi ubwa mbere wari usangiye n'Ubuganda n'u Rwanda kuko indongozi nkuru zawo zahora ziba mu Buganda. Gusa aya makuru yo leta y'u Rwanda ntihengeshanije guhakana yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Mugabo kandi n'ubundi abategetsi b'u Rwanda bafise Kabila n'abayoboke biwe muri Kongo ngo haguma ari muhira. Niyo kandi abategetsi b'Ubuganda baca basaba Tshisekedi ko atohirahira ngo ubutegetsi Kabila ngo nk'inshuti idasanzwe y'ibihugu bibanye. Nubwo umukuru w'igihugu wa Angola João Lourenço yagerageje hakaboneka amasezerano yo gusubiza hamwe hagati y'Ubuganda n'u Rwanda, ababizi barazi neza ko indongozi zo hejuru zitarasubira kurabana byiza, babaye ngo bwubahe ijisho ry'ibihangange ku isi kugira ngo amayira bacishamwo utwuzango twabo ngo ntahungabane. Abamoterwa cane haravugwamwo akotsi kishari bimwe mu bihugu bifitiye u Rwanda ku ntambwe rugeze ko mu byubahiro ku isi kugeza aho rwakira amanama akomeye ku isi, inkino z'isi ndetse n'ibindi bikorwa ibindi bihugu bidahabwa byose bivuye ku ubukerebutsi bw'indongozi z'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda mu kwifata n'icabwenge mu buseruko ngaha muri Afurika muri rusange. Bamwe mu bindi bihugu bifuza ko igihugu kibanyi ngo gitakaza iryo soko rukesha ico cubahiro ku isi. Amwe mu makuru adasanzwe ariko aradushikira avuga ko Tshisekedi yategetswe n'ibihangange gukurikiza amasezerano afitaniye na Kabila aranana kubera abandi bakomeye ku isi bamwemereye kumukingira. Ayo makuru kandi adasanzwe avuga ko bishitse Tshisekedi akanana ngo hashobora gukoreshwa iyindi nzira itazomworohereza na gato. Tugaruke ku uruhara rw'u Burundi mu byabaye mu buseruko bwa Kongo. Tubibutse ko Tshisekedi Joseph Kabila Kabange ari inshuti ikomeye y'umugambwe CNDD-FDD kuva ukiri umuhari. Ubwo bucuti ngo bwarakomeye kugeza aho Joseph Kabila yakiriwe mu muryango w'umwe mu bihangange bya CNDD-FDD, yongera kandi arahavukira nk'umwana waho, abazi ibyabaye barabyibuka. Bamwe mu bihangange by'umuhari CNDD-FDD ukiri ku rugamba bari barahawe impusha zidasanzwe zo kugurura inganda mu buseruko bwa Kongo mu ntumbero yo korohereza umuhari n'indongozi zawo kuronka uburyo bwo gukomeza urugamba.
ubutegetsi bwa Ndayishimiye kwitaba akamo ka Tshisekedi ni urupfasoni mu maso y'ababanyi n'amakungu gusa ngo haca hasigara kumenya umutima w'uwahagamagawe aho uhagaze mu bijanye no gushigikira uwo bafatanije ubucuti n'ubwo basangiye ivyubahiro vy'ibiti. Bamwe mu Barundi barerekanye akanyamuneza muco bise ugutsindwa kw'ingabo z'u Burundi mu buseruko bwa Kongo. Ariko kandi abatahuye neza haravuzwe akajambo ko ibibanza by'abafashwe atantambara zibaye. Ku bafise agatwe gato biragoye gutahura ibijanye n'intambara zisharuje imikenyuro ya politike. Bamwe muri abo Barundi icabateye ako kanyamuneza ngo baciye biha ishusho babonamwo ivyo bipfuza mu Burundi bigenze nk'uko vyagenze muri Uvira. Kubwo umwiheburo ukomeye bamwe barasavye ko abo bahakuriye muri Kongo ko ngo b'abanyamahanga bosimba bakabakorera akantu nk'ako bakoze iwabo. Ariko kandi abo Barundi ntibamenye ko ari ukwiha akamenyo urinze uja gusaba ababanyi ngo baze kukubakira urwawe mu gihe wewe wamanitse amaboko uba werekanye ko atacumaze kandi ngo kuba udashoboye kwigwanira nk'abandi. Bamwe muri abo Barundi igihe bene wabo b'Abarundi abagabo Imana yahaye ububasha bababwira ko ngo bashaka kubatabara bashimbiye kw'isunzu ry'inzu ko ngo badakeneye ubafasha ngo badakeneye ubufasha buvuye kuri ba kanaka kuko ngo bakomoka aha na hariya. None uwo munsi hagezaho basaba ubutabazi ngo bava mahanga ngo kubwo umwiheburo. Kire noneho ababanyi bose n'amakungu baratahuye ubube gito bw'Abarundi bamwe bateye akagere abagabo, nico gituma kandi amakungu yose ubu yirabiye hejuru. Ariko kandi umwana abisha mu ngobyi bwaca bakayimuhekamwo harashobora ngo kuba uguca inkoni ngufi. Nayo abatagatwe mu rusobe rw'iminyuragihugu igana mu mabenga ya politike bashobora gutaha bajejeta imyuna. Ivyo rero bikaba ari akagohe bariko baravunira Abarundi kubiriko biravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane mu buseruko bwa Kongo. Ivyo rero biri mu bituma kandi amakungu hagarara akabona ko ibiriko biraba muri Kongo na cane uburyo Uburundi bwijanditse mu ntambara za Kongo. Mugihe kandi mubizi ko ingabo leta y'u Burundi irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Abasirikare baba 10,000 nibo bamaze kurungirwa mu buseruko bwa Kongo bizwi n'amategeko. Akavuga ko rero ngo yabikoze mu rwego rwo gufasha Kongo mu kugarura umutekano. Mu gihe kandi intambara mu buseruko bwa Kongo ibandanye yongera, ariko kandi kuri ubu ngubu bikaba hari ubwoba ntangere kuri Perezida Ndayishimiye avuga ko isaha n'isaha intambara yo mu buseruko bwa Kongo ishobora kujabuka mu Burundi. Mu gihe kandi humvikana amajambo avuga ko mu buseruko bwa Kongo intambara yamaze gushika Uvira, kandi Uvira ni mu icungararo ya Bujumbura. Isaha n'isaha ku mutwe wa M23 AF zishobora kujabuka ugafata Bujumbura. Mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye ugaganiraga n'abakuru b'ibihugu ndetse n'abahagarariye amaleta yabo ngaha mu Burundi yavuze ko intambara ya Kongo ishobora kuzohava iba intambara y'akarere, ndetse kanavuga ko ishobora kuzova ifata umurindi wo hejuru igaca ijabuka muri Repubulika Iharanira mu Burundi. Ngo kandi yabivuze ashimitse avuga ko rero agiye gufata ingingo yo gushira abagwanyi cyangwa se abasirikare ku mipaka ihuza
u Rwanda n'u Burundi ndetse na Kongo kugira ngo yicungerere umutekano. Rero niyo makuru twe dufise yo mw'iri joro, reka tuba dusozera ngaha, tuza gusubira n'ubundi mu makuru araza kuba agezweko.